Oh, hello, my beautiful people. My name is Chibudi Chibdenga Mnyamasimba from City from South, aka Bilela Dan Sharpshooter, and hadi umumano. Ndakubwira ati kanda subscribe, nimba utari bwakanda subscribe kuri Eric Burundi TV. Umaze uhejeje ukanda subscribe, ucugira na komantera aho munsi kugira numve ingene wakiriye ikiganiro. Hama ndi kumwe n'umutumire kujya nawe nabigize. Hama nongera nakubwira ati bwira muvyara wabwire muri umunawe. Yongera abwire musaza we canke mushikiwe. Ko Simba from Seed aze asesekaye. Hama ndi kumwe n'umutumire n'umunsi shaka tuganire nawe. Nongera ndakwibutsa ko behind the camera sema cameraman Lakesh Vampos akuzana amaje meze neza cyane brother nimpore. Nimpore. Ndajoye cyane kuba n'umunsi tukuma mu kiganiro. Yego ndajoyewe cyane kuba turi kumwe na wewe kabisa. Mvuge Fireboy. Music kutoka KMP Production Swaga. Yeah, kutoka KMP Production Swaga. Ni lebo ya? Ni lebo. Iri herereye. Iyi lebo twayitanguye kera ariko twako twifuza yuko twishe ibujumbura kuko ni lebo yacu kuko tugomba gukora yani gushyira studio yacu yani cyo bayitwa KMP Production Swaga kuko turaba byinshi abona kenshi na kenshi byatugora cyane nyene kuganda ku ma studio rero no mpamvu twamanze nyene twazima mu muzika ariko tugomba turabukuna natwe twakwinganya gatowe kugira ngo turonka studio wacu kugira ngo nyene bizotore kugira ngo gukora umuziki wacu. Ndi kuvuga Fireboys ni wewe hamwe na nihasa ryawe butoshi. Ndibaza sijya mbere dukora ikiganiro abantu batahure bumva ko tuza tuzinanye maybe sijya mbere tumaze kwana ibikorwa byinshi ariko reka tushe turasa kuri kinyene mbe burya guhora kwa nyumwanya muremure byatewe n'iki? Ya guhora cyane bivanye n'ukuntu utakoze umuziki nuko nyene atamana twari dufise kenshi na kenshi nitwenye twakwifasha kuko turavye umuziki twahereye mu 2014 kuko ni kera cyane ari tunye ariko kare twari nyene twari mu ikundi y'abantu batandatu ariko ntibyatworeye cyane ko tumananye umuziki kuko bavuga ubunyegere bwinshi nibwira ntibwimba rero niyo mpamvu rero twamaze turicara gatoyi turicara tutakora umuziki ariko tubaje nibishasha. Reka tugaruke kuri iki cyuko abaririmbyi benshi basanzwe bakora umuziki benshi batijukira kugurura ama studio gwabo mugana mwe muvuze ati twe dushaka cyo twugurura na studio kumva ko bizotworohera mbe n'abaririmbyi bandi muzokwakira muri Fireboys canke muzoguma muri babiri nyene? Abaririmbyi tuzobakira bariho kuko niyo twamara kubitegura tukabitegura neza ariko gucifuzo cyacu twagomba yuko tuzoyagira aba baririmbyi bato bato kugira ngo nabene bashoboye kugera ku rugero nkuko nk'abandi bagezeko rero nico umuntu ariko arakora ndibaza yuko sikira cyane ni vuba mvuge Fireboys gushika no masaha mumaze gutegura ibikorwa bingahe mwiteguriye gushira habona? Kugera muri amasaha kuko abafanzi b'umuziki benshi kweli bakwifuza video ya Fireboys kutoka mu Kubano City ndiyo ariko nivyatoroheye cyane kugira ngo umuntu ashobore gukora video ariko muri uwo mwanya video irahari nubabwira yuko abakunda Fireboys kweli barinde gatoya indirimbo twashobora kwishira habona hanyuma babone yuko ibikorwa byacu ko biko bitera imbere kuko kare ntwakora ariko ubu twakora kandi n'amashoka kabisa tubana dukora benshi kabisa baratuzi byinshi babibona ku mitandao. Okay, Fireboys shaka tureke kuri kinacho wewe usanzwe ufise imyaka ingahe utanguye winjiye mu muziki? Jewe natanguye kwinjira mu muziki ufise imyaka 16 ariko ubu ufise imyaka 24 mana muri kwa gatandatu nje bafise imyaka 25 ndi mu muziki. Gushika n'amasaha nice ikintu wowe ubona kizohava gituma mu muziki? Kweli ntaco mbona yuko kizotuma mpeba umuziki kuko iyo ngoma kuheba umuziki bivanye n'ibibazo nagiye ncamwo mu myaka iri nyuma kweli ni ibibazo byinshi cyane ariko kuko ari ikintu ukunda ukavuga ati iki kintu kweli ndagomba kukikora kandi nubwo bizogenda guteshemo ingufu kugira ngo ushobore gushika nta abandi bageze nta mpamvu je mbona umengo yotuma mpeba umuziki kuko umuziki ndawukunda cyane. Fireboys reka tumenye nk'abarangiriza ngaha ariko tutararangiza mbe hari igikorwa vuba uri mupango yo gushira mufise umupango wo gushira ku mugaragaro? Hari video yitwa ni wewe nakunze
kandi tukaba tubabwira yuko itariki 25 z'uku kwa kane hari ikirori Ingozi, hari indirimbo nyene nshasha tugomba gukora yitwa abo bana ni bande batagira indero. Iyo ndirimbo niyo tugomba gushira habona, tuzoshira habona kuwo munsi yaho tuzoba turi Ingozi. Birakunze kuborohera iyo muteguye ibiteramo mukabitegura nk'ari amuvuka? Ndiyo biratworera cyane kuko keshi na keshi twe nta no mpamvu naherekanye nta muntu dufise kuko nitwe umva twikora kya kintu cyose. Biratworera cyane kuko ikintu ugomba kwikora uracitegurira ugahera karucitegurira, kweri biratworera cyane nubwo usanga cyo nyine umuntu ariko avyifashamwo, ariko novuga yuko atari kirenga cyane. Mr Fireboys, reka turangize ikiganiro ariko tutararangiza, mbebu tuyazoza mutoyi wanje Doto azoza muri kwa kane tariki 15 kuko ntari hafi ari Kenya. Niyo mpamvu yagiye Kenya kugira ngo kurondera ivyo vyuma vya studio vya KMP Production Swagga kugira ngo dushoboye gushinga studio. Tariki 15 azoyageze nga mu Burundi yabizanye ibikoresho. Ndiyo ureze bari umuriyo gusa, baje bari umuriyo kabisa, azo bari Fireboys. Muzoca mwimuka no ku Muyange unako hariya muba kumukubana, muzoca mumva nyene umva hariya mwoshira ibikoresho kwe. Hapana, twe indoto tufise ku Muyange nta studio tuhashira, tufise indoto yuko umuntu agenda i Bujumbura kuko ugomeka kuko yuko cyo menyekana n'ingoga, lazima ugende buca kugira ngo umenyekanisha ibikorwa vyawe. Iyo abakozi ba Eric Burundi TV ati nimbuza wakanze subscribe ni byiza cyane, ariko ndakenera na commentaire yawe ngaho munsi y'uganda umve ngene bashoboye kwakira ikiganiro. Ndakunda cyane nje Simba from City aka Bin Laden chapshuta ndiko Fireboys, cyane uvuga Fireboy kuva muri Fireboys Chenki MP Production. Ndabakunda cyane ati ciao.